s'il vous plaît ntushobora gukura ngugire audience niniya nguraba aba subscribers aba followers benshi nguronka watch times nguronka ama like ama commentaire byinshi mu gihe udakora. Video imwe ntituma ugira visibility, ntituma ugira audience niniya, ntituma ukura. Oya, video imwe oya. Rero consistency ni iki? Consistency ni gushira ku gihe ibintu, sivyo? Ifoko abantu bamenye ko ukuntu ukora, abantu bagukurikirana kugushika ku gihe ibintu, sivyo? 2 gukora naho butari muri mood. Ntavyo kuvuga ngo je vraiment ngo sindi muri mood ngo sinokora. Mu gihe wihaye gukora kuri zino mbuga bisaba gukora cyane. Gukora cyane naho butari muri mood, ufata umwanya ukora ka video gato yibasuga uploading kuri YouTube canke kuri Facebook. That's good. Bituma habaho ibintu bigenda neza. Consistency, sivyo? Icya gatatu ni kudahagarika, kudacika intege. Sivyo para ahantu tuhagende ko gatoyi. Abantu benshi bagaja kuri zino mbuga arakaya YouTube canke Facebook page. Agaca posting nkaga post kamwe bonto nk'uyu musaga araga postinze. Agaca arahaba inyuma ya 24 heures akabona yifitiye views 5-10. Sivyo muri ko muranyumva akaci yumva aracitse intege akumva umenge ibintu kweri akaranaka yakoze post ku munsi umwe kubise 100 akati none ibintu je nibiki sivyo akaca hagarika gucika intege aho vraiment s'il vous plaît aho utuva mu gakino postinga rimwe mu ndwi gaca subira akanega post haheze ukwezi haheze amezi 2 audience yawe irakurambirwa ntimenye ibyo urimo. Rero bisaba ko postinga kenshi gashoboka kugira ngo consistency imere neza. Rero gerageza ukore cyane n'imiburiburi mu ndwi upostinge nka video 3 ukuvuga lundi, mercredi, vendredi n'imiburiburi bikunze n'imisi yose uposting mu gufisa ama content. So rero gerageza ukore nka post 3 mu ndwi canke 2 mugabo buri semaine habaho content irenga imwe buri ndwi. Waba uri muri mood waba utari muri mood wewe gerageza ukore, gerageza ufate nko musi uri muri mood ukore nka video nka 10 canke 5 uzishire ngaho uzozura postinga buri ndwi hatabura post 2 canke 3, sivyo? Rero muri content creator ukaba ufise kurambirwa ugenda urahagarika ndugu yangu ndakubwira ati pole sana gerageza ukore cyane kuko ni wakora cyane nta kibuza ko YouTube channel yawe izokura ikagira audience nini, page Facebook yawe izokura ikagira audience nini. Uko ni postinga rimwe naho kugira post keza mwaka postinga rimwe ukazosubira gukora ukwezi guheza babantu bagukurikirana ntibazoba kimenya ati uyu muntu arashabaho, sivyo? Rero gerageza ubahereza ama content menshi, sivyo? So rero consistency ni nziza cyane kukubera ko algorithm ya Facebook cyangwa ya YouTube ikunda abantu bakora cyane apana abantu bagenda barahagarika. Ikunda abantu bari hambo babantu baguma bakora aguma posting aguma rondera ibintu akaguma posting abantu Facebook irabakunda. Algorithm nakombuka algorithm twavuze YouTube twavuze algorithm muri video ziheruka. Algorithm kunikora. So rero algorithm ikunda abantu bameze abakora cyane. Rero nimudakora algorithm ntigukunda, ikunda abantu bakora cyane. So ukunda audio trick nk'uto kora subscribe kuri Naason TV, utibagira gukora partage commentaire kugira ngo ubano udushigikira. Merci beaucoup.